yavuga ati kubera mu ishyamba rya East Africa bavuze yuko ibidandazwa bikorerwaho iyo umuntu afite certificat d'origine bitariha birariha muga hari amataxi do douane n'ibindi bitariha twege turi hariya ku mupaka ndakwa karorero je nijije imifuko 2400 isima kugeza ndikona buseko ko buseko sino yonka isima nkoresha dutanga miliyoni 12 gushaka kuri 12 hafi 13 dutanga nukuvuga umufuko mwayene ni nka 5000 umufuko tugura gushika imakamba gushika ku $10 muga twashizemo na douane urumva rero amataxi barariha ntagira ubibaza ngo ibikorerwa muri Tanzania byinjira ku buntu si ku buntu hari amataxi do douane ava ku muga TVA igumamwo ntihenze TVA igumamwo nkuko yavuze hariho ibintu bikorerwa muri aka karere ka EAC hariho samataxe yose atava nkanuzenye le 18% ateza kujako mugabo hariho le droit de douane zindi zivako nkacanjanya ni muntu abajije byerekeye impuzu canke imiduga ko twavuze yuko mu 2019 bizoba vyavuyeho nibaza ko ababijejwe bazobanza bagire evaluation barabe yuko byovaho burundu kuko mu bindi bihugu bari kwavyitegurira tugasaba n'abagwiza tunga bo ngaha nabo nyene ko bovyitegurira mugabo nkuko mwabivuze turadusanga yuko ibikorewe ngaha bica bizimba gusumba ibivuye hanze ni itegeko ryatowe n'abakuru b'ibihugu byo muri EAC mugabo iryo tegeko turavye la mise en application yayo izohava igorana kuko ibihugu byinshi muri ibihugu turiko ntivyiteguye neza kugira ngo bishe mu iryo tegeko kuko tufata karongo nk'imiduga kutagura imiduga twoyigurira hehe no muri Kenya canke ahandi nabo nyene nabo bikora bagira assemblage basanga rero ucusanga twagiye gutungisha ivyo bihugu sumba ico gituma twashizeho ini commission au niveau du ministère ya EAC kugira ngo irabe la mise en application y'ico gikorwa ko yogenda kuko turavye 2019 yaheze none wakoze icyo twasavye uko kica kimwe mwavuze cerekeye ururimi mwavuze naho nyene twasavye yuko ico gikorwa coza kwigwa cyane cyane mbere mu mwihero twagize hariho n'ivyerekeye mbega amahera dutanga kugira mwabivuze Burundi butanga paraporo nayo Kenya itanga twotangamwe les avantages mwavuze bafise kuko bashitse kera na les facilités bafise kubera ururimi twego twogenda guti rero nibaza ko ni gikorwa twarubwiye mushikiranganje mbere mu bikorwa ariko barakora cyo shigwa imbere kugira ngo bafashanye kugitorera umuti.